nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mukamweranda. Umunsi umwe Yesu ajana Petero na Yohana na Yakobo aduga ku musozi aja gusenga. Hana kitwa asenga mu maso arahinduka, ivyambagwa vyera de bikiri bati. Abantu babiri bariko baramuganiriza ni Musa na Eliya. Baboneka mu n'ahazwa bavugana nawe rwa rugendo yagira arambure i Yerusalemu. Petero na bagenzi be bari baremerewe n'itiro ngo bikangure babona n'ahazwa bwiwe n'abantu babiri bahagararanye nawe. Petero abwira Yesu ati, Muhani, birahimbaye ko tubaha tugira isambu zitatu, rumwe rw'iwawe, urundi rwa Musa n'urundi rwa Eliya. Ntiyarakimenya icyo avuga. Hana kibivuze haza igicu kirabatwikira n'ubwoba burabatekera hano kibatwikiriye. Muri nya gicu kandi haba ijwi rivuga riti, uyo n'umwana wanje natonesheje nimumwumve. Iryo jwi rimaze kuvuga, Yesu asigara wenyine. Nabo barabihora, ntihagira n'umwe muri iyo minsi babwira ibyo babonye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi mukuru uko tuwita bagira ngo ni umunsi mukuru w'ihinduka ry'umukama, ariko si uguhinduka akumwe abantu duhindagurika, ahubwo nogira ni umunsi mukuru waho tubona ingene Yesu agaragaza agahishuka ubuninahazwa bw'Imana nzima buri muri we, kuko si ikintu umenga yakoze cyari kibaye muri uyo mwanya, asanga ubufise muri we gusa muri uwo mwanya akabereka ubuzima bwiwe nk'uburi nk'ubwama butwawe mu buninahazwa bwa Manase, nubwo mu kanya yari ngaha ku isi yari yarabuhishije mu muntu babona bagendana hariya i Nazareti, bagendana hariya mu Bugarire, bakagendana hariya hose yagiye araca yigisha. Ariko n'Imana, ubuninahazwa bw'Imana buri muri we, ahubwo rero twebwe nitwe duhamagariwe kuza turahinduka kugira ngo tuze turinjira muri ubwo buninahazwa bw'Imana. Igisomwa ca mbere cyatweretse ingene Daniyeli imyaka n'iyindi Yesu ataraza, ingene asa n'umwerekwa. Sinzi kumbure ko ico gihe bacabona neza kujya nyine Yesu yaje, kuko turabona yuko Abisirayeli mu gihe cyo kuza kwa Yesu ntibashobotse bamumenya, ntibashobotse bamutahura, kuko n'ubundi burya buninahazwa abahanuzi ba kera bagiye baramubonamwo mu ndoto, mu buhanuzi bwabo, nibwo babaye nk'ababamwo, bikabagora kumva ingene rero Imana yomanuka ikaza yiyorosheje iciye bugufi imeze nk'umuntu. Babona yuko niyaza azoza ari igitangaza gihebuje, kandi kizoca giha igihugu c'Imana kuganza ibihugu vyose. Ujya ku kantu kaba mu Banyisirayeli, byantambara mubona bariko barwana n'Abanyapalestina, kajya mwibaze ngo barwana gusa kugira ngo barwane bumve ko biyaburiye, bo bumva umenga hajya ahantu Imana yahabasinyiye, bategerezwa kuhagaruza byose bikunda bakemera n'amaraso yabo bakahasigara. Ariko nogira nti umuntu agerageje gutahura rwose, nuko kumbure bahinze mu bwuzure bwa kera ntibugurukire Yesu Kristo ko yahavuye aduhishuka ico gihugu ca nyuma twese tegerezwa guharanira
ko atari icyo tuniganira tugasezeraniza amaraso, ahubwo ko we yasheshe amaraso ngo twoye kugira ibyo dupfa, tuze dushobore gushika mu gihugu cy'uburuhukiro buhoraho, kuko icyo ngaha ku isi turagisiga ngaha tukagenda. Bigasaba yuko rero no mu kuzirikana iby'Imana tugenda turareka Imana ikaza irabikuza, ikabyuzuza ubunazwa bwayo muri Yesu Kristo. Muri Yesu Kristo cyo gituma ahantu Yesu hari abantu yigeze kubwira abigishwa bihiwe, kuko yabona umenga ntibumva ntibatahura, rimwe akaza arabacisha ko akabadodesha, akabereka ko bari kumwe n'umuntu adasanzwe. Muribuka mu minsi yeza yo kwizimikate agace yigira mu misozi gusenga, akaza agendera ku mazi, bagaca bakumenya bati yeee n'umuzimu uramenye n'udufimizi ubu yabo turi mu kubumara bw'abundi bwose bwo bahera ngaho ngo n'abantu baturungikiye bariko barakindira hejuru yacu. Ibyo birashoboka kuko hari ubuyabo atari ubuyabo busanzwe, ugateye amazi aheza agiye n'umenye ubushizi kandi bugaruka buguma bw'inyungu burira atakibukubise cyangwa utariko buraguha bwaba n'ubundi buyabo busanzwe. Hari ubuyabo busanzwe muzi murahora n'akayabo mu guca itangura gutekerwa n'ubwoba, hagarara neza mu mukama hagarara neza mu mukama. Murabona ngo abantu benshi baratinya ubuyabo bwose, ibyo by'ibirozi by'abarozi byasubiye kugwira, ugasanga umenga biradutera ubwoba bikatubamo cyane gusumba uko Yesu atubamo. Aho utamwe by'ibi kuko nibyo nyine shitani ishaka, kuha inguvu abafise ububasha guherana nabo, haguha inguvu we n'ijambo ryiwe n'imirimo yiwe muri wewe. Kandi nzi murabwira abantu turemwe ikintu kitugiyemo kikatubamo uko tukiyumvira kica kiba cyo muri twebwe. Muri psikoloji nyine turemwe ndashobora kwishyiramo ko hajya kuri mujya ruhome ntabona igikere kandi ndakibona kirambamo, naho kitaba gihari mu kuri kirambamo, kikagukoreramo, kikakononera, kikagutesha umwanya, kikakurya umutima, kikakubuza icyo woshikako atagihari kiri muri wewe, kubera bagishyizeho mu kucemera. Kandi mu kucemera ubwoba mbere gusumbya kwemera uwundi aguha amahoro, aguha akanyamuneza, aguha urukundo rwiwe, aguha gutunganirwa no gutekanirwa. Karagaciyemo nibuke ngene Yesu yigeze kubwira abigishwa akababwira ati ngo amaso yanyu arahiriwe abona ibyo muriko murabona, ngo amatwi yanyu arahiriwe yumva ibyo muriko murumva, ngo kuko abahanuzi benshi bari kuje kubona no kumva icyo muriko murabona n'icyo mwumva ntibagishikira. Aho ariko aravuga aba Daniyeli, kuko bamubonye nko mu byigiji mu bikeke, mugabo hataragera ko aseruka ngo aze mu isi. Bibuka mu ngabo bamubonye nko mu nazo byiwe, aho twe tuvuga yuko azogaruka, hamwe tugira ukwemera tuti azogaruka mu nazwa aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nacyo gituma byabagoye igihe yaza muri icyo kiringo hagati yuko atangura kwishika abahanuzi n'igihe azogarukira mu nazwa. Hari ikindi kiringo kirekire cyaho azoshima kuza akabana n'abantu, ubunazwa bwiwe akabumanukana iwacu mu buryo buhishije bw'ingene umuntu abaho ku munsi ku munsi. Nubwo murimo n'ubu turimo uyu munsi, Yesu akagira ati namwe murahiriwe kubona mubona, mukumva ibyo mubona, mukumva n'ibyo mvuga. Ubwo bwirwe twame tumusaba ngo nubwo bwihishije bugica mu buzima bw'umuntu, mu byo acamo byose, mu bibabaza, mu bimuremera, mu bimugora gucanye kuriya, mu bimubambara wenyine ku musaraba, ntitwigere twibagira yuko budutwikiriye, buduherekeza. Ababigishwa, aba batumwa ntibari bazi ko bari kumwe n'umwana w'Imana umwe nyene Imana yereka Daniyeli mu ndoto imyaka amajana ngahe yose ataraza.
ataraza. Gusaba umukama kugira ngo igihe cyose turi mu rugendo rw'ubuzima bwacu tukumva bigoranye, ntitwibagire yuko nubwo tutamubona n'amaso yacu, we aratubona nihari. Nubwo usanga umenga ugiye ubikora abantu mwumva, we warakumva nihari. Bishyire mu bwenge bwawe, ubyumvishe umutima wawe. Hari igihe dutekera umutima wacu, ntitwemere yuko tugendera ku byo tubwira, mugabo tukawutega uti atujya mu by'Imana. Impamvu umwanditsi w'Izaburi abwira umutima wiwe, umutima wanjye ngo nintazi umukama. Turawubwira nawe, umutima wanjye nawe niko ndabara ku mubiri, nintazi umukama arakubona. Kuko umuntu agumye agendera gusa ku bintu yiyumvamo, ukuntu bimuzamo, yisanga wenyine ariko arizibiranya, kuko umuntu ashitsa hafi, agarukira hafi. Mugabo ko asokoroka akagerageza gutwara umutima wiwe, akawutegekera umuzirikanye, akawutegekera gukurikira ijambo ry'umukama, Imana ikumva iti uriya muntu ariko arampamagara, uriya muntu ariko aranyambaza, uriya muntu ariko aranyinahaza, ikamanuka iwacu. Ngo Yesu ibi yabibagiriye mu gihe yari amaze iminsi aba yagira ibyo kuba barabwira, akababwira inshuro nyinshi ati nzobabara, nzopfa, ariko nzozuka. Ako kantu rero ko kuzuka ntibakumva, kuko ubwa mbere ntibamenyereye kubona abantu bazuka, kandi bumva umenga n'ibintu bibi. Ibyo bintu ibyo hariya nyine ku baporoje bavuga byo mu mpemu, tubona ibyo ari byo, kuko bagikurikira Yesu mu ntango batarabona umutima mweranda, bamukurikira nyine mu byifuzo by'abantu. Abantu bashaka gukira mu isi, bashaka kuba muri ba bandi ngo ababosi tumenyane, bafite kwigana amafaranga, ubwangwa, biganza iki, nibyo bashaka. Kuko babona bati uyu muntu ibitanga arakora, n'umugangi n'umuhaye, rimwe akagifata. Natwe twakugendaniye cyo turonka amaminisiteri, urabona ko barayatanga muri iyi minsi. Natwe duce turonka, bisaba ariko bararonka muri iyi minsi, bagomba kuza kwitangira igihugu, kuza gutorera ibibazo bihanze ubuzima bw'abantu, ngo bamanuka mu binazwa by'Imana turiko turahimbaza mu buzima bw'abantu. Isi Imana yadutabara, ntibaje bumva umenga nabo umenga n'akaryo kabo kugira ngo bahace. Uyu munsi riko turingi bantu yo kugera muri abantu biramba bazigiye kujya mu kigambe, mbere bamwe basigaye bagomba kwiga ubwoko butari bwo, kuko bazi ko bugezweho, kugira ngo nabo baramukirwe baje ahantu bajye. Imana iturambiwe n'ibyo bintu bidutuma inahazwa by'Imana tutabubona. Dusenge rwose iwacu, guma numviriza ingene abantu bariko baravuga muri iyi minsi, arashikirwe nawe, turazi nane twahiganye tuhagana kumusajana, yakumbuye tuba tumushikira, tumufashe imigambi myiza, igitoro kiboneke, akamuserekane kari gashoboye kaboneke, isukari, ibibazo byose bicaye bimanuke, dusubire tubone yuko turi mu buzima butera bugana 2040 2060. Ilikuwa nazo by'Imana buri ngaho, tugoriye tugumva, tuguma tunika, mugabo twiyemeza tuti turi imbere, turabona twebwe tubishobora. Tuzobarinze Imana yaje ngo turonke ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye, kugira ngo nazo bwayo tugumve no mukungene ubuzima bwacu bugende buratera agatambwe, ariko mu ngingo nziza, kuko ubunazwa bw'Imana bunyegeje mu ngingo nziza, ntibunyegeje mu madini y'ingo bidufata. Ingingo mbi iraguha akanya gato, mugabo irindiriye kugufata ubuzima bwawe bwose busigaye. Ingingo nziza ari igihe cyagoye, kuvumenga biragoye, ariko ikazogushikana ahantu heza atakigishobora kwitangira. Naho bitandukanye, nicyo gituma na Yesu atubwira ati ubunazwa bwanje si bw'ubwakuru bafata, oya,
ahubwo nubwo abitanga bagategura imbere habo haninahe. Abenshi turacurika ibintu dushaka uburinahazwa dutapiye ko buje mu mwanya muto dushikiriye mu kanya gato, tukaduza ibintu tugasagarara abandi bariko barapfa, mu nyuma tukazurira gupfa kumwe n'urupfu twakweze mu bandi. Ariko bamenya kwitanga ukamenya mbere n'icyo baragereye mu rukundo. Yesu akagira ati abimanira bazi nabemera kubambwa ku musaraba kugira ngo bugurire mu nazwa bw'Imana inzira iwabo no mu buzima bw'abantu, abo bahoraho, abo baragaruka bakayaga n'Imana nka Musa na Eliya. Bahebeye ubuzima bwabo kuminahaza Imana, gukorera umukama w'igihugu cy'Imana n'ikizimagirike. Tugeze hari igihe muramwumva duhimbaza aberanda. Mu minsi imbere tuzohimbaza umweranda arengeye aberanda bose na muwafiza. Tuzohimbaza ibizwa ngiwe n'ijuru muvye wacu Bikira Mariya. Bavukanye bacu bose b'abaporoti bagaca batondako gusenga imizimu abapfuye iki. None Yesu ariko aganira n'imizimu ya Musa na Eliya. Gubihere hirga handi bari kugira ati bariya barapfuye byaraheze, baraheze urubanza rwabo n'Imana. Bakurikiranize gutyo ngo barapfuye ngo byaraheze, barakoreye Imana bari mu ijuru, batakoreye Imana bari mu muriro biroshe cyane. Urubanza rworoshye biroshe cyane. Ibyaheze bari kumwe natwe. Nitwo turavuga ngo ekleziya y'abatsinze ngo bagendana natwe, nubwo nyiri ijambo ry'Imana rivuze ngo baganira na Yesu mu bijyanye na rwa rugendo yagira aje kurangura Yerusalemu, rwa rugendo rwo kutwibera ku musaraba akatwitangira. Bama bari kumwe natwe ku rugendo rw'ubuzima bwacu. Papa Paul wa kabiri hajya, Tereza mwana Yesu hajya, Umuvunyi wacu Yohani Batista ngaho, Yosefu Mweranda, abo baba bari kumwe natwe muri minisiteri yose ya Radio Mariya Burundu. Baraduhagarikira muri urwo rugendo. Nawe mbere ibyo muri simpati ya Cenga tusigaragira ati gira komite y'urubanza rwawe umwe ruzoba hariya mu ijuru, abazokwakira bagira umunsi mukuru bati yashitse. Gira komite y'aberanda mucana mu rugendo mutegurira hamwe urugendo rw'ubuzima bwawe kugira ngo muze gusangira urubanza hariya. Tegura umufire d'honneur, umuhomme d'honneur, bategure couleur du jour sinzi nshaka kujya nyine mubigira. Turi kunze urubanza ruryoshye cyane turindiriye kuzokwakirwamo mu ntazwa y'Imana. Aba rero bakuru bacu ntibagenda kuranza hariya nko kumenga ni nk'aba bandi batsinda bagaca bibagiye iyo bavuye, iyo basize abana. Baguma mwisangira ry'aberanda, mwisangira natwe, bakaguma baza kudufata ukuboko ngo natwe ko bazi aho turiko turaca ingene hagoye nabo bahaciye, bakaza tugasangira urugendo kugira ngo intsinzi ya Yesu, ukwitanga kwa Yesu ku musaraba dupfira kwabarokoye ngo natwe kudupfe gusa. Ariko none uzokwemera ko utagupfa gusa kugira ngo bishobore kumviriza Yesu. Tujyana nabo tukabohereza igikorwa igihe natwe tumenya kumviriza Yesu, kuko nabo batujwe mu kumviriza uw'Imana yatiye ikamugira Kristo hagati yacu, ikamugira iki urufunguruzo rw'ubuhirwe bwanyu bwose ruri muri uyo mwana nje nkunda cyane, mumwumvirize. Tumusabe ngo aduhe ingabirano yo kumwumva, na cyane cyane hamwe bigoye kumwumva. Ushobora kumwumva muri ibi bihe turiko turacamo mu gihugu cyacu, ushobora kumwumva mu bihe bigoye ucamo mu buzima bwawe, ugucanye kuriya ibikubabaza mu mutima, mu muzirikanye, kumbura atanundi amenya, atanundi yanabitahura, ibikujya bikakubaza mu mubiri, mu madurero n'amasufrance, kumbura ushobora kubitwaye atanundi ashobora kuyatahura kuko adashobora kuyinjiramo ngo yarimo nk'uko yarimo. Muri ibi na biriya byose uzana umuntu ushobora gucamo, kwama twibuka yuko
hariho umuntu yahisemo kujana natwe uko tumeze mu binazwa bwiwe, hakuza kuduhayira ibinazwa bwiwe agira ati nimuze n'abangojera genda mwitegure muze. Oya, yaramanutse agira ati ingo tujyane, araza kudufata ukuboko kugira ngo nawe naho ubabara wibuke ko yahaciye, wihambire ku ijambo ryiwe agufata ukuboko. Turi kumwe n'abandi benshi bakuru bacu badutanzeyo ngo natwe tuze dutebe dushikayo. Abipfuriza mwese umwe wese kuzoteba ashikayo agahimbagwa mu bunazwa bw'uwo yahabiye, uwo yashimye kugendanira ubuzima bwiwe bwose. Amen.